Ibisaka vy'imbwa bikomeje gusha mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Rwanda batariko baroroherwa na gato ku rubuga rw'intambara. Uyu munsi tubafitiye amakuru menshi atandukanye ajanye n'imigwano iriko irabera aho nyene mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho umuhari M23 uriko urahura n'akaje karamana. Turaza no kubabwira ingene ubwato bw'igihugu c'u Rwanda bwarashwe n'ingabo za FARDC, tunababwire n'ingaruka zamaze kwibonekeza bivuye ku migwano iriko irabera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Turaza no kubabwira ibindi bihugu bimaze kwinjira muri iyi ntambara ihuza umuhari wa M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Leta ya Kagame yatangaje ko imaze kubona ibimenyamenya vy'uko imigwano ishobora kubera ku butaka bwayo umwanya n'umwanya. Yatangaje kandi ko igihugu ca Kongo kiriko kiratera ibibombe ku butaka bwaco, hari ivyo basamye n'ibindi batashoboye gusama kandi vyoba vyononye ibintu bitandukanye kandi bitari bike. Tubamenyeshe kandi yuko FARDC yarashe ku bwato bw'ingabo z'u Rwanda kandi ubwo bwato bukaba bwononekaye cane gose. Iyo nkuru iremezwa kandi n'igihugu c'u Rwanda. Twarababwiye hano ko u Rwanda rwatakaje mu kugwiza abansi mu karere, ivyatumye amakungu ahaguruka maze agasaba ko hoba ibiganiro ku mpande zose, kuko bitagenze uko biraboneka neza yuko hashobora kuba intambara mu karere kose. Uyu munsi hari ikibazo gikomeye c'uko ibihugu vyose vyo mu karere k'ibiyaga binini biriko biraja muri kino kibazo ku bwinshi. Muribuka ko kw'igenekerezo rya mbere kwezi nyene kwa kabiri, Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta y'u Burundi izi neza ko u Rwanda ruriko rurategura imigambi ku Burundi. Ivyo vyaravugishije abantu benshi, ariko abandi twaciye tubona umuco uruseho ku mpamvu abasirikare b'u Burundi bariko baragwana mu gihugu ca Kongo. Kuri uyu munsi u Burundi bushobora kuba bumaze kurungika batayo 15 mu gihugu ca Kongo, aho bufise gushika ubu abasirikare bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 15 nk'uko tubikesha ikinyamakuru RFI. Imwe mu nkuru tubafitiye uyu munsi nuko igihugu ca Congo Brazzaville naco camaze kwisuka muri iyi ntambara. Muti gute? Congo Brazzaville ni igihugu kiri mu burengero bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kikaba caraye cemereye u Rwanda ko rwoza rukagwaniriza umwansi mu misozi yaco kugira rushobore gutera Kinshasa bitarugoye. Ibishobora rero guca bituma na RDC iza iratera i Brazzaville igwanirizayo umwansi wayo nayo. Ntituratahura neza impamvu Denis Sassou Nguesso yakoze ibi. Turacatohoza iyi nkuru vuba, tuzoyibaha mu makuru yacu yo hanyuma. Ayandi makuru yo kwizera tubafitiye nuko umuhari wa M23 warayuhuye n'akaje karamana mu gace ka Karehe, aho umuhari M23 warumaze gushiraho ibirindiro hafi ya Bukavu. Bagize ikibazo kidasanzwe kuri uyu wa mbere itariki 10 Ruhuhuma, batewe n'indege itaboneka. Ntibamenye aho izananye iyo ndege, vyatumye abantu benshi bibaza ibibazo bitandukanye. Si by'ukuri iyi ndege yoba ari ya Kongo canke ko Uburusiya bwoba ari bwo bikoreshereje iyi ndege. Hari kandi abavuga ko yoba ari indege ya Chad, kuko kino gihugu naco bivugwa ko camaze kurungika ingabo mu gihugu ca Kongo kugira ngo gifashe FARDC kwivuna umwansi wabo ari we Kagame.
twaravuze hano kandi turabisubiyemwo, igihugu kibanyi c'u Rwanda kiriko kirisamburirako. Akarere kose karuviriye hasi. Ubugugu bwa Paul Kagame buriko buratuma amakungu yose abona ububisha bw'uyu mugabo. Amaze imyaka hafi 30 acinyiza abanyarwanda. Barabuze aho bavugira. Abantu batabizi neza barabira inyuma bakabona ko byifashe neza, ariko abanyarwanda dukunda kuyaga nabo barababaye cyane. Nta bwigenge bafise namba. Abahutu bo mu Rwanda nta ruvugiro bafise. Hitwajwe icitwa jenoside, u Rwanda rwarahohoteye abanyagihugu b'abahutu mu gihe kirekire kuva hashizeho ivyitwa gacaca gushika uyu munsi. Abana b'abatutsi barigishijwe neza mu mashuri meza, bararihirwa amashuri meza n'ibikoresho ku buntu, mu gihe abahutu bo ari banyagupfa bazira urwanko rwa ba nyina. Ubu rero u Rwanda rwabonye yuko ivyo bidakwiye, uyu munsi ruriko ruratera ibihugu bibanyi rwitwaza ngo bitwagwa n'abahutu. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kuko mu Kirundi tuvuga ngo intambara ntawe yereye. Uyu munsi u Rwanda rufise abansi benshi kandi nirwo rwabaremye. Iruhande y'ibihugu rusangiye imbibe hariyongereyeko za Afrika y'Epfo, aho mbere abanyagihugu bamwe bamwe b'ico gihugu bamaze imisi basaba ko abasoda babo u Rwanda rwiciye muri Kongo bashika kuri 14 bohoregwa, maze Afrika y'Epfo igatanga icigwa ku Rwanda igahasha. Aha kandi twovuga abasirikare b'abacangero basuzuguwe na Ngoma avugira umuhari M23 mu bwishime bwinshi, abamenyesha ko M23 ikomeye cyane, ashinyagurira abo bacangero ko abasumbya igisirikare. Ibyo byose ni urwanko, ikomeza gutuma abantu benshi bayanka. Uyu munsi igisirikare cy'u Burundi gikomeza kongerezwa mu gihugu ca Kongo, kikaba kiriko kirakora ibikora inka, aho twovuga nk'aho caraye gikoze ambush mu gisagara ca Uvira, yahitanye hafi batayo yose y'abasoda b'u Rwanda, nk'uko tubibwirwa n'ikinyamakuru African Flash gikorera ku muhora wa YouTube. Uyu munsi rero mu by'ukuri ibihumbi n'ibihumbi bakomeza gupfira muri Kongo baziriki. Ibivugwa ko abatutsi bahohoterwa muri Kongo vyoba ari vyo? Ku banyagihugu ba Kongo tumaze kuvugana baremeza ko atari vyo na gake. Bavuga ko ari urwitwazo igihugu cy'u Rwanda gishira imbere kugira ngo rureme ingengabitekerezo basanganywe yo kwagura igihugu cabo, aho bafashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa kugira bakore iciswe balkanisation, aho bateranya abanyagihugu n'abandi kugira ngo babashe kubajyanisha bame mu ntambara zidahera, maze inyungu zabo zishikweko. Uyu munsi hari abemeza ko u Rwanda rushaka gufata Kivu y'Epfo n'iya ruguru rukabishira ku gihugu cabo. Hari ibinyamakuru byo mu Rwanda biheruka gushikiriza ayo makuru. Mu yandi majambo, agenda u Rwanda rufise ni kwagura igihugu cabo gisanzwe arico gito muri kano karere kose. Bagenzi, mubona u Rwanda ibi ruzobishikako? Iterambere u Rwanda rwari rugezeko twese ryaduhimbara nk'ababanyi beza. U Rwanda rurashobora kwisamburirako? Ibi biriko birababaza abantu benshi. Ntushobora kurwanya ibihugu bitatu musangiye imbibe ngo ubineshe, biragoye cyane. Nibaza ko u Rwanda rwoba rwitwaje iki? Duhurire muri commentaire. Mwakoze kudukurikirana. Amakuru agezweho ku ntambara iriko irabera mu gihugu ca Kongo dukomeza kuyabegeraniriza. Ukaba utarakora sabone, yikore maze ufyonde no kugakengeri kugira ngo ikiganiro cyose dushizeko uhite ukibona ubwo nyene. Dusubire mu kanya.
uba ufise ikibazo ca amibe canke izindi ndwara zo mu nda, uba ufise ikibazo c'itosekara ry'inzira y'ibifunguro iyo trouble digestif, uba ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, uba ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, uba ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko canke uba ufise ikibazo co gufungura ishano canke mu vyo wanyoye. Kaze cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergie Blotte Plus. Irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye. Woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22. Mbega uba uri kure cyane udashoboye kwashika. Twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abandanye amera neza kuko gukira indwara niko kuramba.